Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane, iradukunda, haleluya. Iratwitwararika, haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane, yaduhaye akiza, haleluya. Iduha n'ubugingo, haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane. Mana yacu nziza, turasubiye kukwiragiza uyu mwanya n'iyi saha, dusubiye kuza imbere yawe muri cya kiganiro kidasanzwe cy'igicaniro cya Yesu Kristo mu ngo n'imiryango. Turakuragije urutonde rwose, utangurane natwe nka Alpha, tubandanya ubane natwe nka Emmanuel, turangiza uze kurangiza hamwe natwe nka Omega. Turataramuje ibitakuva ko byose mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye mpwemu yera ubasha ushobora byose buruta ubundi, ngo ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana irakundana, narabibonye. Imana irakundana, narabibonye. Imana irakundana, narabibonye. Imana irakundana, narabibonye. Imana irakunda abayo, narabibonye. Imana irakundana, jewe narabibonye. Imana irakundana, narabibonye. Imana irakundana, narabibonye. Iyo mbonye imirimo y'intoke zawe Mana, ndatanga. Iyo mbonye imirimo y'intoke zawe Mana, ndatanga. Mana ndatanga, Mana ndatanga, Mana ndatanga, Mana ndatanga, Mana ndatanga, Mana yanjye ndatanga. Iyo mbonye imirimo y'intoke zawe Mana, ndatanga. Iyo mbonye imirimo y'intoke zawe Mana, ndatangara. Haleluya, 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 haleluya. Ni kubw'ubuntu twababariwe, waratwakiranye gishika cyinshi, ntacyo gereranwa nawe. Ubu nguwe neza kubw'ibyo wakoze, ubwizigirwa bwawe buranyikuje, muri kiwe n'urukundo rwawe. Tunamurira amaso, wewe muremyi w'isi, ntangazwa n'ubukuru bwawe Mwami, mbayeho ngo ngushime.
nziza. Mana udukunda, Mana utwitwararika, waturemeye ingo n'imiryango hamwe na kino gicaniro kidasanzwe kugira ngo ingo zitabagwe, imiryango itabagwe. N'iyi saha n'uyu munota turasubiye kurenguka imbere yawe, jewe mu gishingo c'abandi bakenyezi bose wabonye ko dukeneye kuza imbere yawe ngo utuganirize kugira ngo tube abashigikizi baca gicaniro wakije mu ngo n'imiryango. None bwanje ndisengeye, ubwanje sinoshobora, ntashobojwe nawe, kandi ndasengeye abakenyezi bose banyumva nabo ubwabo ntiboshobora badashobojwe nawe. Dufata ukuboko, mu ngo n'imiryango hasigaye hari byinshi bituma abantu bihebura, ariko turahagurutse nk'abakenyezi b'abahizikazi ngo utwibira akabanga, utubwire ico twokora kugira ngo Mwami Imana dutabara ingo n'imiryango waduhaye, kuko tuzi neza ko mu gihugu bitogenda neza, mu ngo bitariko biragenda neza, mu mashengero ntivyogenda neza bitariko biragenda neza mu ngo. None turaguhaye Mwami rishimwe, nuryakire mw'izina rya Yesu Kristo, utwakirire nirishikamwa tugomba tugutangire, kandi utwemerere muri rino jambo ryawe tugomba tuyage ko utubere Imana, utubere papa, utuyagishe nk'umupapa ariko arayagisha abakobwa biwe. Ivyo twiga uzodushoboze kubishira mu ngiro, ingo zitabagwe kubwatwe bw'abakenyezi. Urakoze ugiye kubidukorera, amashimwe n'icubahiro bibi vyawe ubuneye bidashira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe bakundwa ba Kristo, turi kumwe muri kano kanya keza ka kino kiganiro c'igicaniro ca Kristo mu ngo n'imiryango. Nkuko mwabyumvise twahejeje gusenga kandi twahejeje gutazira Imana, turagiye gutanga ishikanwa mu izina rya Yesu Kristo, kuko Imana yacu ikunda amashikanwa, ikunda ibimazi. Nta gihe na kimwe abera dukorana tudatanze ishikanwa, ikimazi kituvugira imbere y'Imana. Uyu mwanya rero tugeze n'umwanya w'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ridasanzwe. Tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo umukenyezi, igicaniro cyo mu ngo n'imiryango akenewe kugira ngo ashigikire ingo, ashigikire imiryango, ahari amarira hahinduke indirimbo nsha. Imana nishimwe cyane. Iyo tuvuga igicaniro mu ngo n'imiryango dusha twibaza uruhara umwe mu bagize uwo muryango canke urwo rugo bokora. Abakenyezi barafise ico bokora, abagabo barafise ico bokora, abana canke abo dutunze barafise ico bokora. Uyu munsi rero twahimbawe no kuyaga ku ruhara abakenyezi bokora mu gushigikira ico gicaniro c'Imana ca Kristo Yesu kiko kirakira mu ngo n'imiryango yacu. Uburorero bw'abakenyezi Bibiliya itubwira ko bafise ico bamaze ni bwinshi cyane, twobudondagura bukira bugaca, ariko kugira ngo tuyage duhuza twagerageje kwiyumvira impamvu umukenyezi akenewe. Ni impamvu nki ituma dusaba umukenyezi ariko aratwumva guhaguruka no gushigikira igicaniro ca Kristo, igicaniro Imana yakije mu ngo n'imiryango. Mw'itanguriro mu gice ca mbere ku murongo wa 26 na 27 turahasoma, Imana iravuga iti tureme umuntu mw'ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Aha niho Imana yatanguriye guha igikorwa umuntu, ariko aho yarakira umwe. Mu nyuma naho nyene mwitangurira igice ca kabiri ku murongo wa 18 irongera iragaruka. Guhoraho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Amen. Uwo mufasha bikwiranye Imana iriko iravuga ngaha niwe turiko turayaga muri kano kanya, kugira ngo turabe ico akwiye gufasha mu gushigikira igicaniro ca Kristo kiriko kiraka mu ngo n'imiryango.
uburorero tubusanga mu majambo y'Imana menshi cyane, ariko kubw'umwanya turavuga amazina, imirongo muraza kuyiraba muri Bibiliya, tuzoyibaha mu nyuma. Turagomba kuvuga ko uburorero bw'abakenyezi muri Bibiliya bagize ico bakora, ingo zabo zigatabagwa, ingo zabo zikandikwa mu bitabo, ingo zabo zikandikwa mu mateka yo mw'isi. Umukenyezi wa mbere mu isezerano rya kera ni umukenyezi yitwa Sara. Sara Bibiliya imuvuga ko ari umukenyezi yubashe umutware wiwe kugeza naho amwita umwami. Igicaniro ca Kristo cakira mu ngo n'imiryango kirakeneye ba Sara bubaha abagabo babo bakabafata nk'abami. Umukenyezi wa kabiri twabonye ni Leya. Leya n'umukenyezi twese tuzi, Bibiliya ivuga neza ko ari umukenyezi yatoranijwe, une femme choisie. Umukenyezi yatoranijwe rero yabaye kirumara mu bigeragezo yahuye navyo, ariko kuko yaratoranijwe ico Imana yamusezeraniye nanone kiruhira kumushikako. Bene abo bakenyezi barakenewe kugira ngo bashigikire igicaniro ca Kristo mu ngo n'imiryango. Hariho ba Debora ashoboye kugwanira ihanga abantu akabatwara imyaka 40 yose, abagabo barataye barahunga, azanira igihugu intsinzi. Ba Debora barakenewe muri kino gihe kugira ngo bashigikire igicaniro c'ingo n'imiryango. Hari uwundi yitwa Abigayili. Abigayili tumuzi ko ari umugore w'ubwenge, yatabaye urugo rwiwe umugabo wiwe Nabali yagononye. Umwami agomba honye urugo, arahaguruka aravuga ati ntaco noba maze hamwe urugo rwanje gohona. Agenda kwitanga imbere y'umwami amusaba imbabazi, urugo rurakira. Ba Abigayili barakenewe muri kino gihe. Hariho n'umukenyezi yitwa Elizabeth. Elizabeth nawe tumuzi ko ari umugore aciye bugufi, yemeye ubuhanuzi bw'uko azovyara ashaje, hanyuma aravyizera. Umugabo we arabikekeranya, ariko umugore aravyizera, biba nk'uko Imana yabivuze. Ba Elizabeth bubahwe. Hari uwundi adasanzwe cyane yitwa Mariya. Mariya nawe tuzi ko ari umugore très forte, adasanzwe, ari determiné. Imana yarungikiye message yuko azobyara umucunguzi, atamugabo afise, atabona ingene bizogenda. Arabaza ikibazo araronka inyishu, baramubwira ko ubushobozi bwa mpwemu yera buzomutwikira agatwarinda. Avyizera uko asanga yayitwaye, abiwabo bamuvira hasi, mugabo ashikama ku Imana yamubwiye kugeza habyara Yesu umucunguzi w'amahanga yose. Turakeneye ba Mariya ba kino gihe bashigikira igicaniro cyo mu ngo n'umuryango. Hari uwundi yitwa Rusi. Rusi nawe tuzi ko ari une épouse fidèle, umukenyezi w'umwizigirwa, naho yari umupfakazi, yagumanye ibanga cyo mu muryango iwabo, agumana icubahiro c'umugabo wiwe, naho umugabo n'inyuma y'urupfu rw'umugabo wiwe agirira neza bakazana biwe, abashikana mu masezerano. Ba Rusi turabakeneye muri bino bihe igicaniro cyatse mu ngo n'imiryango. Turakeneye kandi na ba Esteri. Esteri yarahagurutse, abayuda bagomba kubica, aravuga ati nimba ari ugupfa nanje mfane n'abacu, ariko ko nagira ubuntu bwo gushikaho mfise ijambo, ntibamfane mbona, nimumfashe twisonzeshe ngende ku mwami n'ahatari gihe canje. Yaragiyeyo arisonzesha, abayahudi baratabagwa, nawe aratabagwa. Ba Esteri turabakeneye. Hariho na ba Marita. Ba Marita nabo bakoze iki? Ba Marita n'abagore bakundana cyane, bakira bashitsi. Na Yesu yakiriwe neza mu rugo kwa Marita na Mariya, kwa Lazaro. Barinda babona n'igitangaza aho Lazaro musaza wabo afakazuka, kubera ko c'était une femme hospitalière. Turakeneye bene abo bakenyezi mu ngo za kino gihe kugira ngo bashigikire igicaniro. Uw'icumi ngomba ndangireze ko n'umudamu yitwa Ana, nawe yabaye umuhizi mu kwizera. Yarananiwe arushe cyane n'ibyo mukeba wiwe yamukorera, hanyuma dugu umusozi avuga ati byo gufatwa neza n'umugabo birandenze. Oya, bahamagaye abagore ngo baheka abana babo, sinzoheka umugabo nahankunda, ndahevye igitanda ciza, ndaduza ishiro maka mveyo ndose umwana.
femme de foi yavanye y'umwana Samueli. Isi yose irazi ko ari we yahagurutse gutabara mu gihe byari byononekaye mu Bisirayeli. Aba bakenyezi babahizi cyane, turakwiye kubiga ko nawe kuranyumva wiyumve ko ukwiye kuba umwe muri aba bakenyezi kugira ngo igicanira Imana iri kwiratsa mu miryango gishigikirwe. Ariko rero gusa saba bonyene, nagomba mpe ngabishe n'abandi bakenyezi bashobora kuba batari ko bitwara neza, kuko nabo barashobora kwatsa ibicaniro bizanira agaheza imiryango yabo n'igihugu. Mu bisanzwe umugore iyo abaye itaragiza abitaragiza ry'urugo, ry'umuryango, y'ishengero n'igihugu. Nico gituma n'aba bandi bakenyezi batitwara neza rutokwirengagiza kubakebura. Nagomba nkemura abakenyezi ba Yezebeli ba kino gihe. Aho rero ndakubwira n'umurongo ugenda usome mu gitabo ca mbere c'abami mu gice ca 21 umurongo w'indwi ushikane kuri 21 uza kuhasanga umukenyezi yitwa Yezebeli yakwegeye Abisirayeli amabi menshi ko yabazanyemo ibigirwamana, abazanamwe impwemu yo kubana nabi n'ababanyi, arabicara bamara abahanuzi, arabatembya, ariko nawe yarangije nabi. Uze kubisoma. Umukenyezi wa kabiri ni umukenyezi yitwa Ataliya. Ataliya yari umukobwa wa Yezebeli, nawe atorana umugambi nk'uwa nyina, abikibi, femme meurtrière, yica abantu bose. Ariko nawe igitangaje yapfiriye kuri pare. Urazi kuba umwamikazi ugapfira ku kirimba ni icago kibi cyane. Nawe muze kumusoma mu gitabo ca kabiri c'abami mu gice c'11 here ku murongo wa mbere uraza kubona ingene yapfuye nabi. Nagomba nangirize ku mugore wa gatatu mubi w'igisigo kibi, Delila. Nta muntu n'umwe atamuzi, uwo yahemukiye umugabo wiwe. Iki Kiza cyo guhemukira abagabo nibyo biriko biraba mu ngo n'imiryango. Ba Yezebeli basaze, ba Ataliya basaze, ba Delila basaze, kandi uko basaze mu ngo zabo niko baca baturira n'imiryango ikaka umuriro, niko no mu buzi ari umuriro, niko no mu mashengero ari umuriro, niko no mu gihugu ari umuriro. Nukuri Imana yo mwijuru dutabare, itabara abakenyezi kugira ngo basubire mu kibanza cabo. Nagomba nsabe ngo aka kanya niriwe ndarandagata kuko umwanya ugiye unyemerere aho uri wishire mu kibanza uvuge ngo mbega jewe muri abo bakenyezi 10 batugiye ndinde, fata ikihe uruheru ruhande ndi mu kihe gice. Hanyuma ni wumva kwiye inkomezi zo kubandanya nkaba Maria, ba Esther, ba Anna n'abandi benshi babaye akarorero. Ndazi neza kuri sengesho tugiye gusengariza ngo izo nkomezi. Ariko ukaburi Yezebeli ukongera ukaba na Ataliya na Delila, ndavuze ngo umuriro w'Imana ugusanga aho uriyo, mpwemu yaguteye uyiturire uyitongore, mpwemu w'Imana kugendera gushemwa ubuntu bwo gukizwa, wakire Yesu Kristo, wihanire kureka uhinduke ube mushasha. Uko ingo zirarushe, abagabo bararushe, imiryango irarushe, amashengero ararushe, amasosiyete ararushe, igihugu kirarushe. Harageze ko Imana itabara. None rero nagomba nsabe ngo munyemere muri kano kanya dusenge. Mana yo mwijuru, turaje imbere yawe tuvuga ngo urumwizigirwa gose, nta cakunaniye, ibidashobokera abana b'abandi imbere yawe birashoboka. Turagutumye naho tutakuganje, ugendegende mu ngo n'imiryango, haramarira, haramaborogo, kubera ko abakenyezi batari mu ruhande rwo gufasha wabatumyemwo. Abakenyezi barasohotse ingo nibakira bafasha, nituramenya ivyo barimwo, kandi ingo nyinshi ziriko zirarira. Mana araba ba Delila barateye, ba Yezebeli barateye mu miryango, ba Ataliya barateye mu miryango. Impwemu mbi z'ubusambanyi zasaze mu miryango, impwemu mbi z'uburozi zasaze mu miryango, impwemu z'ibigirwamana zasabye mu miryango. Kandi ibyo byose bica mu bakenyezi. Nanje nk'umukenyezi muri bo ndatakambye, Mana yo mwijuru, ndazi kunyumva, gira imbabazi, nta caha na kimwe kidaharira. Ndazi na Rahabu yari umumarayakazi akora igikorwa ciza, ariko umushira mu runganwe rwa Yesu muri genealogie de Jésus turamubonamwo. Ndasabye ngo ubuntu bumanuke buwikira aba bakenyezi bariko bitwara nabi, mw'izina rya Yesu bakizwe. Umuriro wa mpwemu yera ubasanga aho bari hose, bature
bihanire kureka ahasigaye mpwemu ubushobozi abahingure nk'uko wahinduye Rahabu akaba igikoresho ciza mu izina rya Yesu. Nibakora igikorwa ciza kimwe uzogifatire ko uhebe ibikorwa 99 bibi bakoze ahasigaye mwama abakenyezi bariko barakora neza. Turabasabiye intege n'inkomezi bafata ukuboko babandanye urugendo babumuco itara ryabo ryiza ryake. Urakoze mwami, iyo ndagusaba sinsaragara kuko nzi neza ko ntaratura wamaze kumenya ivyo ngomba mvuge. Ubane natwe n'abariko baradukurikirana bose, utugirire ibidasanzwe, ibitangaza bize byumvikane mu ngo n'imiryango, ishengero itabagwe, igihugu gitabagwe, isi yose itabagwe. Urakoze ku hicane ari wowe wacakije kandi ari wowe uzoshishikara kukivugira mu kurangiza mwami. Naho bari twebwe ariko izina ryawe rishigwe hejuru. Amahoro, ubuntu, imbabazi bya data wa twese wo mu ijuru Yesu Kristo na mpwemu yera bikwira Uburundi bwose, imiryango yose n'isi yose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.